iwacu hafi yaho ubu ngeze hafi y'iwacu ngiye gusohorayo ninja kugera iwacu nzurutse umutwaro mana nzoroherwa n'umubabaro kweri nambara ikamba ryiza hafi y'iwacu abera uzaba umunezero kuba mw'ijuru ndabibi bizobayo yaye urupfu ntiruriyo hareruya uzoba umunsi mukuru udashira. Yesu rero wewe yari yiviriye kuri uwo musozi, hari ikintu yari amanukanye. Sinzi igituma Yesu yama iminsi yose akanya kose aduga kuvugana na se, nuko yarimwo ibintu bibiri, yarimwo ubumana 100%, yarimwo n'umuntu 100%. Yagomba kutwereka rero niyamara kuduga tugasigara muri uyu mubiri, nambwe muyerazo bari muri twebwe nituze tureke kumurondera benase ngo tuvugane. Turi kumwe? Ntituze tureke kurondera Imana kuko imbere yacu hari byinshi. Yarazi yuko nibwaca hari ibintu biza kumutegera ahandi i Genezareti, kuko niyo yagiraje. Yarabona muri mpemu ko abantu barwaye muri ico gihugu bakeneye gukira, nguko nabona ko muri iki gisagara hari abantu barwaye bakeneye gukira. Icombo kaduga umusozi, haleluya, icombo kaduga, icombo kaduga, icomba tukaduga kuko muri iki gisagara harwaye benshi, barwaye indwara y'umubiri n'iy'umutima, bararwaye. Hanyuma rero Bibiliya ivuze ngo tanakari bava mu bwato babaho baca baramumenya, birukanga impande zose muri ico gihugu cose, batangura guterurira abarwaye mu nderuzo, babakwiragiranaho bamwumvise hose. Kandi aho yaja mu mihana canke mu bisagara canke mu misozi, bashira abarwaye mu tuguriro bakamwinginga ngo bakore, naho bakubuyonga bw'impuzu yiwe gusa abamukoze ko bose bagakira. Bari bumvise ibyabaye kuri wa mugore, bati ko byabaye kugwa wundi wa mugore yakora ko nguye araje ari hano, wa wundi yazura wa mukobwa avuze ngo tarisa 10 nguye ari hano, wa wundi yazura Lazaro nguye araje ari hano. Baca barabyumva barakwerekorana, naho urambona igihe Moses yaza ngaha ibimuga byarakorakorana bakabazana. Turi kumwe? Bahora babakorakoranye bakabazana, hari nabo bamanukana bavuye hagati mu gihugu. Hanyuma rero baca rero barabakorakoranye barabazana, ntibarinze rero ngo akoreko, bapfa kuvuga bati bakaca barambararaho nyene mu isoko canke ku nzira, ariko ararengana rero bakaca bakora ku mpuzu igenda yikwe. Yari afise impuzu y'igisaga igenda irakwega hasi, ko yari afise impuzu zikwiye kweri. Ntiyagenda gusa, turi kumwe? Nta gikaraza cagendera ku musozi kumwe n'ababari bejo, nta mpfundo zagendera ku musozi. Kandi umuntu wese yitwa umwami niko akwiye kwambara. Bibiliya niko ivuga ngo turabami n'abaherezi, nta mwami agenda gusa. Kandi nta mwami yambara impuzu itabutse. Murabizi Dawudi amaze guca impuzu y'umwami yari yasigaye hanze kwisenga yari aryamyemwo. Hanyuma rero Dawudi ngo acaga agatwe k'iyo mpuzu, umutima ucuramuseka yuko yambitse umwami ubusa, kandi iyo mpuzu ntiyasubiye kuyambara, ko nta mwami yambara impuzu itabutse. Turi kumwe? Hinge nabereka muri Bibiliya abandi bantu batasubiye kwambara izindi mpuzu. Mu gitabo ca mbere ca kabiri ca Samweli murabe ibintu byahabereye. Abantu bataburiwe ko impuzu bakaca bakugwa mu ishengero, basuye kugaruka baronse izindi. Bace babataramura mu ishengero, basubira kugaruka mu ishengero bafise izindi. Igitabo ca kabiri ca Samweli igice ca 10, igitabo ca kabiri ca Samweli igice ca 10, hagira umuntu adusomera hereye ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 5. Mwumva nyene havuga tubaze tureke umwami.
n'umukristo wenyine mwishengero, kuko twese abakristo ubu turabami n'abaherezi, umuntu wese mugabo kwibango rye. hanyuma y'ibyo umwami w'abamoni aratanga, maze umuhungu wiwe Hanuni asubira ku ngoma yiwe. Dawidi avyumvise aravuga ati, nzogirira neza Hanuni mwene Nahashi nk'uko se yangiriye neza. Nuko Dawidi arungika abantu bo kumugarukirako kuko yabuze se. Abo bantu ba Dawidi baragenda bashika mu gihugu c'Abamoni, ariko abaganwa b'Abamoni babarira umwami wabo Hanuni bati, mbe kugira ngo Dawidi icamuteye kurungika abo kukugarukirako nuko yari yubashe so? Ntuzi ko abo bantu yabarungitse gukenguza iki gisagara no kugitata ngo abone kukigeseza? Nuko Hanuni afata abo bantu ba Dawidi abamwa ubwanwa bw'umusaya umwe, akeba impuzu zabo uhereye hagati, araheza arabarungika. Dawidi abibariwe atuma abo guhura nabo, kuko abo bagabo bari bateterewe cyane. Umwami abatumako ati, nimugumiye ariko kugeza musubiye kumera ubwanwa, muheze muze mubone kugaruka. Urakoze mvuga butumwa arazi kwirezera bamwe mwabyumvise, nabonye ahantu yasimvye. Urumva barayitabuye kugeza aho ishikana. Mwabonye izina mwebwe abakenyezi bahise impuzu itabuye, mwajya mu tuvuga mu ishengero tuti ntihagire umuntu yambara ijipo itabuye hasi, ni ikimenyetso kibi cyane. Urumva rero barayitabuye, yarazitabuye zigeriye kugira bagende gusa ntibasubire kugera mu gihugu ciwe. Bamwubwa mwarabonye umugabo yari ngaho ejo bundi kwa Mungu yafise ibyanwa byinshi, wari gufata rero rya musaya umwe akawumwa, bijya byanwa bimwe akamwa agasigaza uruhande. Nukuri mu bantu atari kumaramara ariko arabacamwo, niko byabaye. Bari bafite ubwanwa nko burya muzungu yari ngaho, bacereba mu ruhande rumwe basigaza umusaya umwe, batabura n'impuzu. Igiciro cabo cari giheze. Niho rero uyu muntu w'Imana aravuga ngo Dawudi abibariwe atuma abo guhura nabo, kuko abo bagabo bari bateterewe cyane. Umwami abatuma ati, nimube muragumiye ariko mugumiyo kugeza aho muzomerera ubwanwa. Kandi babarukiye n'izindi mpuzu rero zidatabuye. Muranitegereza bajya babikira, naho bamwe bavyivugira ngo mugomba twambare nk'ababikira. Kurareka kwambara nk'ababikira mugabo wambara izigukwiye. Ababikira kabisa barikwiza kweri, barikwiza neza impuzu yabo, usanga frema ari durwa kugera ku birenge, kandi ugasanga ishati igera aha, bifitiye n'igitambara mu mutwe. Ntumbaze uti none bajya nibo baja mu ijuru. Reka ibyo mu ijuru twazi, mugabo mbaze mvuze inyambaro. Je ndiko mvuga inyambaro muntu, inyambaro yabo by'ukuri yaba abaririmbyi bacu bambara kurya, nta soni twogira imbere y'ishengero ka. Ariko twikebuke, kuko uko bamwe bambara mu gisagara niko natwe twambara mu ishengero. Uko bamwe basonesha hariya bisi niko natwe dusonesha mu ishengero, dusonesha kumwe. Hanyuma rero nagomba nsoma igice cyo mu gitabo cya Ezekiyeli, aho umukristo nawe aduga umusozi. Umukristo arashobora kuduga umusozi, muhe uwundi muntu, muhe mwene data mwarimu Samsoni adusomere mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 47. Ezekiyeli mwana wa Mungu aliona mifupa. Ezekia aliona ile mifupa ambayo haina uhai. Usoma uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 5. Abandi bazokwisomera bashitse ku murongo wa 12, ariko wowe ugeze kuri 5. Uruzi ruva mu rusengero. Uruzi ruva mu rusengero. Nuko arangurukana umuryango w'ingoro, ngize nyambona hari amazi yiburuka ava munsi y'ugwinjiro w'irebe y'ingoro, atembera iburasirazuba, kuko ingoro yari yerekeye iburasirazuba nyene. Nuko ayo mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro ica iruhande y'igicaniro ahera ibumanuko.
maze agendana ikirimba cerekeye iburaruko, ancisha mu nzira igendanye urugo inyuma, ashikana ku kirimba c'inyuma kirabana n'iburasirazuba. Ngize ntiyambona amazi asokoroka ku ruhande rwaco rw'iburyo, maze uwo muntu avuye aho ariko aragendera yerekeye iburasirazuba, yari afise umugozi mu ntoki awugeresha amatambwe 1000 ahwanye n'ay'ukuboko uciriye mu nkokora, maze anjabutsa ayo amazi andenga ibirenge, arongera agera amatambwe 1000 anjabutsa ayo mazi. Ijambo ryitwa iburasirazuba kenshi riravugwa mu Bisirayeli. Uravye igihe Abisirayeli bava muri Egiputa bagenda mu gihugu c'isezerano, iyo bakambitse barabisha amahema yabo iburasirazuba, baguma bicara baraba iburasirazuba. Ababi b'abanyabwenge bambona inyenyeri bari iburasirazuba. Raba n'aha hantu ngo yari yerekeye agenda araba iburasirazuba. Kubera iki? Nukuvuga ngo Abisirayeli bari bazi ko agakiza kabo kazoseruka iburasirazuba hariya mu buseruko. Niyo bari biteze ko agakiza kabo kazoseruka kava iburasirazuba iyo izuba riva. Ico ndakireke, ariko icyo ngomba kuvuga ni izi ncuro 4 umukristo acamwo. Uru ruzi rwari ijambo ry'Imana. Umukristo rero akura incuro 4 mu ijambo ry'Imana. Iya mbere ni umunyagice, amajambo amafise angana n'amazi agera ku birenge. Amazi agera ku birenge atwara ibintu bike kuko afise inkomezi nke. Nofata aka gasakoshi kanje hama rero ngaba mpagaze ngaha ngakarambika ngaha, amazi agera ku birenge mwimvira ko yoyitwara iyi sakoshi. Ntibishoboka ntayisunika kuko nta nkomezi afise. Yaba ari imbeba iryamamwo birarambararana yapfuye, ari umwagazi w'intungwa biraryamana. Turi kumwe? Ntibirenga ntibigenda kuko nta nkomezi ayo mazi afise. Ariko Bibiliya ivuze ngo arongera aramugera uwo muntu amujabutsa urwo ruzi. Aravuye mu bunyagice abatirijwe mu mazi menshi, ngo amazi amugera mu mavi. Amazi agera aha mu mavi rero iyi ntuzi arayitwariye. Niki kintuzi iki kintu kirimo amashugwe iki aragitwara kabisa. Aragitwara iki? Amazi agera aha mu mavi aratwara intungwa, aratwara intama, aratwara inkoko, eka n'inyana y'inka arayitwara. Nukuvuga ngo igeragezwa ringana n'iyi sakoshi, ringana n'izi vaze z'amashugwe, ringana n'intungwa, ringana n'inkoko, ringana n'intama ararinesha. Kuko aramaze kuronka amajambo yo kurida. Hama nango arongera aramugera amazi agera. Uruzi rugera aha rero n'umuduga rurawutwara. Uruzi rugera ngaha naho nogoma ngahagara izi ntebe zose mubona ziraha go kubuturura rugatwara. Amazi agera ibi byose biraha, ibi byose mubona hanamba ruzi rungera ngaha, ibi byose rurakubura ntibomenya niyo gwataye. Igeragezwa ringana n'izi ntebe, igeragezwa ringana n'aya mashurwe, igeragezwa ringana n'ibibona ngaha ku mukristo arabinesha. Nukuvuga ngo n'umukristo yabatirijwe muri mpwemu yera. Turi kumwe? N'umukristo yabatirijwe muri mpwemu yera. Umukristo yabatirijwe muri mpwemu yera, igeragezwa ringana n'izi ntebe riramworohera kunesha. Aribona nk'irisanzwe, aranezerwa, agira ibyizigiro. Igeragezwa ringana n'ibi mbona impande yanje gutya na ziriya ngoma ziriya zose ntaco bimugira, ari muri mpwemu yera. Ariko ngoma mvuge igeragezwa rya nyuma ariyo turangirizako. Urumva yageze incuro ugira 4. Uruzi rubuga umuntu adashobora kujabuka igihagararo, rujabukwa yoga hejuru. Twebwe kera turi abana twaraca ku ruzi rwitwa Sikuvyaye. Abantu mwabaye mu nzira za Kirema muraruzi.
dusohotse rero tugasanga rwashashe iminyika, twaca dukura impuzu tukazishira aha, ukaca wogesha ukuboko kumwe cyangwa ugashira impuzu aha, ukaca wogesha ukuboko kumwe hejuru, ukaca ujabuka. Kabisa ibyo byarabaye, tukajabuka impuzu tuzifashe uku, ukuboko nako impuzu zifashe uku nako kuriko kuragira gutya, kugira gutya, cyangwa ugasanga umuntu ariko arogesha amaguru gutya agira gutya. Ibyo narabibonye nkiri umunyeshuri. Uruzi rero rwamaze kumara iminyika, nta muntu ashobora kurujabuka igihagararo. Bigomba kuvuga iki? Iyo umukristo iyo umuntu yavuye mu bunyagice akabatirizwa mu mazi menshi, akabatirizwa muri mpwemu yera, aragera ahantu rero yama imbuto za mpwemu yera, aragera ahantu aronka ingabire za mpwemu yera. Ni ukuvuga ngo igeragezwa ringana n'iyi nzu, namba uruzi rusigaye ari ubwo kujabuka igihagararo, ni nguko nohagarara kuri iriya nzu rero hejuru. Igeragezwa ringana n'uru rusengero ntirimunesha, inzu ingana n'ijya nzu ntirimunesha, umuduga ntumunesha, ibiti bateye bigereza hariya ntirimunesha. Hari umuntu ashobora kwipfuza ibiti by'imikaratusi abandi bateye, ati yaba nanje nari mfite ibyo biti noronka amahera menshi, akabyifuza, hakifuza ati none ijya nzu naka bamwe yaba ari jewe ndayiraramo, no sinzira n'itiro sino kwikangura. Urya mugore wa naki yaba ari jewe ndamucura mu rugo, urya mugabo wa naki yaba ari jewe bacura, no sinzira sinobona gati, sino kwikangura. Iyo yabatirijwe muri mpwemu yera, akama imbuto 9 za mpwemu yera, akabamwa munezero, akabamwa amahoro, akabamwa urukundo, akabamwa ingeso nziza, akabamwa ubwizigirwa, akabamwa ubugwaneza, akabamwa kwihangana, akabamwa kwirinda. Igeragezwa ringana n'iyi nzu ararinesha. Ikindi, nimba afise ingabire ya mpwemu yera y'ubwenge canke yo kumenya, kuko muri zirya ngabire 9 za mpwemu yera ntatozironka zose, arinda kuronkamwo nka 3 canke 4. Uwari afise zose bari abantu babiri, yari Yesu na Pawulo. Nukuri ko Pawulo yari yaronse amabanga akomeye cyane, Yesu wenyene niwe yari afise ingabire 9 z'Imana. Ariko twebwe reka ndabereka izo turonka. Hariya mu gitabo ca Yesaya, umukristo, igitabo ca Yesaya igice ca 11, tuce dusenga Imana. Hano havuga ngo ibya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro, ku gishitsi ca Isayi hazobaduka agashami, kandi umunago wanaze mu mizi yiwe uzokwama. Mpwemu Uhoraho hazoba kuri we, impwemu y'ubwenge n'iy'ugutahura, impwemu yo kuja inama n'iy'ubushobozi, impwemu yo kumenya Uhoraho n'iyo kumwubaha. Ni mpwemu ndwi izo umukristo rero abatijwe muri mpwemu yera arinda kuba zifise, arinda kuba afise mpwemu Uhoraho, mpwemu yera. Hanyuma rero akacaronka impwemu y'ubwenge, akacaronka impwemu yo gutahura, akacaronka impwemu yo kuja inama n'abandi, akacaronka impwemu y'ubushobozi, gushobora gusenyura abadayimoni, gusenda imiyaga mibi, impwemu yo kumenya Uhoraho, gutahura amajambo y'Imana, n'impwemu yo kumwubaha. Haleluya! Izo zirinda kuba muri we, uzipfuze kuri uno mugoroba. Kweri kabisa. Amena! Kiri kintu urandira imbere y'Imana muri iyi minsi, kuko iminsi ni intambuko 4, we ugezehe cyangwa uduga umusozi gute muri iyi minsi. Twuname imbere y'Imana dusenge Imana, twuname imbere y'Imana dusenge, tuzoshishikara namba Yesu azoba ataraza. Wifuza iki kuri uno mugoroba? Iyi saha niyo kurondera umugisha w'Imana. Umuntu yimenya kumwe kwa wa mutima wamenye umuntu. Ariko twebwe ubu icyo twumva nuko umuntu wese ari hano yorondera umugisha w'Imana, yorondera ubushobozi bwa mpwemu yera, yorondera izi mpwemu ndwi z'Imana.